ibikorwa byacu bibi bishimwa n'Imana. Nahereye kuri rirya jambo ngo nimwumvirize ko ngo mumenye yuko haryoshe, ngo hahirwa bagira gute abamuhungirako. Muri aya majambo twasomye twabonyemo ibintu bibiri, ngo dukore ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Icya kabiri, tugira imigabo mu mutima yo gukora igikorwa gishimisha Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya, sivengero ry'Imana. Yesu araganje. Yesu n'umwami. Yesu yaratsinze. Ijambo ry'Imana rimwe niryo rivuga ngo nimwumvirize ko umenye yuko haryoshe, ngo hahirwa bagira gute abamuhungirako. Yesu ashimwe. Kuri uyu mugoroba duhungire kuri Yesu. Twagiriwe ubuntu, twagiriwe ibakwe kuba hano mu ngoro y'Imana. Nizi igiciro kuba mu ngoro y'Imana. Nizi igiciro kuba mu nzu y'Imana. Ngo nimwumvirize ko umenye uko haryoshe, bahirwa abamuhungirako. Mwahisemo neza, mwahisemo ikibanza cyiza kuza guhungira mu ngoro y'Imana. Twitege cy'Imana iri buduhe, twitege cyo data duha kuri uyu munsi. Niwe yabigombye ko tuba duri hano, niwe yabigombye ko tuba dukoranye hano, kandi ni mwebwe nyene kuko haguye imvura. Benshi kumbure ntibashoboye gushika hano, bari kuba hano. Ariko iby'uyu munsi, ameza y'uno munsi, ingaburo y'uno munsi, ibyo dusangira uno munsi, twebwe twabiteguriwe, twebwe turi hano mu ngoro y'Imana. Yesu akomerwa amashyi menshi cyane, tubikorana umwete. Yesu ashimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana tubona mu ngoma ya kabiri igice cya 24. Ingoma ya kabiri igice cya 24, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Igice ni kirekire ntitwogisoma byose ngo tubiheze, mugabo muzobandanye muhasome mushikane ku murongo wa 15. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Yowasi asanuza urusengero. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yowasi asanuza urusengero. Yowasi akora ibyiza Uhoraho ashima igihe cyose Yehoyada umuherezi yabayeho. Muri Bibiliya yindi bavuga ngo Yowasi akora ibyo Uhoraho abona ari byiza. Yehoyada amuronkera abamikazi babiri, babyarana abana b'abahungu n'abakobwa. Hanyuma y'ibyo Yowasi agira imigabo yo gusanuza ingoro y'Uhoraho. Akoranya abaherezi n'abarewi, arababarira ati nimugende muje mu bisagara by'i Buyuda, mukoranye amahera mu Bisirayeli bose yo kuzogenda asanura ingoro y'Imana yanyu uko umwaka uheze, kandi mubigiremo umwete wo kubinyarutsa. Ariko abarewi ntibabinyarutsa. Imana itubabarire cyane. Yesu ashimwe. Turahejeje gusoma aya majambo meza. Twabonye umwami yagiye ku ngoma ngo afise imyaka 7. Abavyeyi mufise abana ngira ngo umwana w'imyaka 7 aba ari mutoyi gose. Icyatumye uwo Yowasi yima afise imyaka 7 akaja ku ngoma afise imyaka 7, ni ukuvuga yuko ari umwami umwami wa Yuda yitwa Ahaziya. Uwo mwami Ahaziya
yarapfuye yitaba Imana asiga abana, ariko umugore ubundi mwamikazi nyina wiwe agerageza kurwanya ingoma yiwe ngo abana bose bo ku ngoma ngo arabica. Amaze kubica, umukobwa umwe mushiki wa Yowasi ngo aramunyegeza, ngamushira mu ngoro amunyegerezayo. Acabwira abaherezi ku munsi wo kugira ngo bamwerekane amaze gukwiza imyaka ndwi, kuko se yapfuye afite imyaka 6. Yamaze umwaka wose ari ahantu bamunyegeje. Amaze kumara iyo myaka ndwi, kwiza imyaka ndwi, Yehoyada yari umuherezi mukuru, ngo araheza akoranya abarewi, abaherezi, kugira ngo baje ku munsi w'isabato kuza gusenga no gushikanira Imana, arabatondekesha ati nimuze ndabereka igikorwa mukora. Maze uwo Ahaziya yari yasize abana b'abahungu bose bari bishwe n'uwo mugore Ataliya. Imana izigama Yowasi, imushira ahantu arakingwa ararindwa. Kubera iki? Yari imufise ko umugambi w'amahoro. Yari yabonye ko Yowasi afise umutima nk'uwo igomba. Amaze gukwiza iyo myaka ndwi, niho bamuzana bamushira mu ngoro, yicara ku ntebe y'ubwami, ashikira inganje. Yowasi ngo akora ivyo Uhoraho abona ko ari vyiza. Mu yandi majambo, Yowasi akora ibikorwa vyiza Imana yishimira. Yesu ashimwe. Yowasi akora ibikorwa vyiza Imana yishimira. Yari umwana muto, ariko yagendana n'Imana, yari afise ibanga ry'Imana, yari yuzuye ubuntu bw'Imana, yari yuzuye ishaka ry'igikorwa c'Imana, yari yuzuye ishaka ry'igikorwa c'inzu ya data. Kanatsinurumva ko bamuhungishirije mu ngoro y'Imana. Iyo ngoro yari yarasambuwe n'abahungu b'uwo atari uwo mama. Kenshi muri Bibiliya ntibakunda kuvuga amazina y'abamama. Iyo barinze bayavuga amazina y'abadame y'abakenyezi, ni ukuvuga yuko uwo muntu haba ari ikintu cyakoretse kidasanzwe kuri uwo mukenyezi. Iminsi yose uzoraba muri Bibiliya bagize izina ry'umwigeme cyangwa umukenyezi bavuga, haba ari ikintu cyakoretse kidasanzwe. Urumva no kuri uyu mwami Yowasi harakoretse ikintu kidasanzwe. Yanyegejwe mu ngoro y'Imana, yari yarasambutse. Aho bamunyegeje hari harasambutse, hasambuwe n'abande n'abahungu bande ba Ataliya. Yowasi akora ivyo Uhoraho abona ko ari vyiza, akora ibikorwa vyiza. Yowasi yarekeje aho. Icya kabiri, Yowasi yigira imigabo mu mutima yo gusanisha ingoro y'Uhoraho yari yarasambutse. Yesu ashimwe. Yowasi yigira imigabo mu mutima yo gusanisha ingoro y'Imana yari yarasambutse, numva ko yari yarononekaye. Yowasi icyo yaciye akora, yaciye akoranya abarewi n'abaherezi, ababwira ati genda mu Bisirayeli, mu Bayuda, mubabwire mwegeranye amahera yo kuzosanisha ingoro y'Imana, kandi mubinyarutse, mubikorane umwete, mubinyarutse. Yesu ashimwe. Iyo umuntu atanze igikorwa, na wewe muvyeyi, iyo utanze igikorwa ukabwira umwana wawe tigenda uvoma amazi, uramubwira uti unyaruke. Ari ikindi gikorwa ariko arakora ari ukurima, uramubwira ati munyarutse. Natwe dufite ubuzi aho dukorera, baratubwira ati iki gikorwa mugikorane umwete, mukinyarutse. Yesu ashimwe. Igikorwa cyose dukora, cyaba cy'umurimo w'Imana, cyaba icyo mu nzu ya data, cyaba ari igikorwa dukora aho tubaye kubuzi, cyose tugikorana umwete, kirafise impera. Yesu ashimwe. Igikorwa cyose ukora, aho gikorera hose, ugikoze ugikunze,
uri gushira Imana imbere we, kuko igikorwa cyose dukora ni Imana iba yakiduhaye. Akora ibyiza imbere y'Uhoraho. Yongera ikigira kabiri, yigira imigabo yo gusanisha ingoro y'Uhoraho. Muri aya majambo twasomye twabonyemo ibintu bibiri, ngo dukore ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Icya kabiri, tugira imigabo mu mutima yo gukora igikorwa gishimisha Imana. Yesu ashimwe. Icya gatatu naco tuza guhagarara ko ngo tubinyarutse, tubikorane umwete, tubikore n'ingoga. Yesu ashimwe. Aha ku murongo wa kabiri ngo Yowasi akora ivyo Uhoraho ashima igihe cyose Yehoyada umuherezi yabayeho. Sinzi ko nogirongora kadusomera uyu murongo wa kabiri muri Bibiliya ya kera. Dusomera umurongo wa kabiri Bibiliya. Yowasi akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza igihe cyose Yehoyada umuherezi yabayeho. Muhezagirwe cyane. Yowasi akora ibyo Uhoraho abona hari byiza igihe cyose Yehoyada umuherezi yabayeho. Kandi uwo Yehoyada niwe yari mukuye muri ya ngoro hamwe yari yaramunyegeje. Yesu ashimwe. Ngo akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Aha naho batubwiye ngo Yowasi akora ibyiza Uhoraho ashima igihe cyose Yehoyada umuherezi yabayeho. Yesu ashimwe. Hari igikorwa Imana yadushize imbere. Imana yaraturemye idushiraho, iduha ubwenge, iduha amaboko, iduha amaguru, iduha ubugingo, iduha n'umutima wo guhitamwo gukora ikibi canke iciza. Umuntu afite uguhitamwo. Jewe Teresoro ndashobora guhitamwo kwiba. Jewe Teresoro ndashobora guhitamwo gukora nabi. Jewe Teresoro ndashobora gutwarwa n'ibyaha bitandukanye. Ni jewe ngira iki hitamwo. Kandi jewe nyene Teresoro, nkuko nawe woshiraho izina ryawe, urashobora guhitamwo gukora ibyiza, ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Yesu ashimwe. Ni jewe mfise uruhara rwo guhitamwo. Ari bibi, ari byiza, ni jewe ndabigiramwo uruhara ku giti canje. Yowasi akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Yaragororokeye Imana, yari afite umutima uciye bugufi, umutima wubaha Imana, umutima ukunda Imana. Ese natwe kuri uyu mugoroba twogira uwo mutima n'uwari muri Yowasi wo gukora iby'Imana ishima, gukora ibishimwa n'Imana, ibikorwa byotuma Imana ivuga iti umwana wanje ahari ngaha ibyo ariko arakora Imana yishimira. Iryo jambo rya mbere niryo numva ndakwifuriza kuri uyu mugoroba. Ukore byiza Uhoraho ashima. Ibikorwa byacu bibi bishimwa n'Imana. Nahereye kuri rirya jambo ngo nimwumvirize ko ngo mumenye yuko Uhoraho aryoshe, ngo hahirwa abagira gute abamuhungirako. Mbese abo bamuhungirako apfa kubakira gutyo gusa? Abo bahiriwe kubera iki? Bahiriwe ko bagororokeye Imana, bakubahiriza amabwirizwa y'Imana, bakayitondera, bagakora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, bagakora ibikorwa byiza bihimbara Imana, bagakora ibikorwa byo kugororoka. Ibikorwa dukora ni byinshi. Turashobora gufasha abantu, turashobora kugira neza, kubahiriza amabwirizwa ni kimwe. Gushyira ibikorwa mu ngiro
nimba ari ukuja kuraba abarwaye, nimba ari ukuja gusuhuza mwene data yagize ikibazo, n'ibikorwa vyiza, ni kimwe mu bikorwa vyiza. Muri frate hari wagize ingorane kumushikako, ni kimwe mu bikorwa vyiza duhamagarirwa n'Imana. Yesu ashimwe. Muri ivyo vyiza bishimwa n'Uhoraho, twodondagura liste z'ibintu vyinshi. Yesu ashimwe. Wewe turaba nawe muri wewe, ico gikorwa ciza ukorera Imana gituma Imana ikwemera, ico gikorwa cyoshimwa n'Uhoraho ni ikihe? Aho nikabaza ni wowe uca wibaza uti mbe mu buzima bwanje mbayeho ibikorwa nkora ese birahimbara Imana? Ibikorwa nkora biranezereza Umuremyi? Aho ukabaza utanga inyishu bivanye n'ivyo uriko urakora. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umurongo ukurikira, umurongo wa 4, ngo hanyuma y'ivyo Yowasi yigira imigabo yo gusanuza ingoro y'Uhoraho. Yesu ashimwe. Yowasi agira imigabo mu mutima, yigira inama, yigira umugambi wo gusana ingoro y'Uhoraho. Hari ibikorwa byinshi dushobora gukora ku ngoro y'Imana, mu nzu y'Imana. Eka ni byinshi, hariho ibikoresho, ibyuma abacuraranzi bakoresha, hariho ingoro y'Imana ibikenewe gusanurwa ahantu hanaka. Nivyo Imana iriko iraduhamagarira kuri uyu mugoroba. Imana iriko iraturarika muri iri jambo kugira ngo dugire igikorwa ciza dukora kigaragara. Twavuze ibikorwa by'urukundo, kurabana, gusuhuza abandi, kwitwararika amabwirizwa y'Imana, kuyitondera. Ubu naho tubonye ibikorwa bigira gute, bigaragara, bifadika. Ubu tugiye mu bigaragara. Tugira ibikorwa dukoze mu nzu y'Imana. Dusanzwe tuzi yuko inzu y'Imana kugira ngo imirimo igende neza birasaba uburyo, birasaba amafaranga. Ni gute mwatanze, sivyo none? Nimba turiko tuvugira ubutumwa ahantu nyene hameze neza, hadekoye, hari uburyo bwatanzwe kugira ngo iyi dekoro ishobore kuboneka. Hari ibitambara byaguzwe, sindabizi mugabo byaraguzwe kuko nibigaragara mweko bitizanye. Kandi nimba bitaguzwe na eglise, hariho umuntu yitanze arabitanga, none yakoresheje amafaranga. Turi mu buryo bugaragara, bifadika, biboneka. Tuzikure mu mufuko ipesa, tuzishire hehe? Mu giseke. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hirya Yowasi bavuga ngo yaciye amaze kubona babaherezi ngo kuko ngo ntibabinyarukije, ngo ntibabishyizemo umwete. Ibyo yababwiye yuko bararika abantu ngo bakoranye amahera yo gusana ingoro y'Uhoraho, babarewi ngo ntibabinyarukije. Urumvaga yemwe? Kubwiga igikorwa wokora, uri umuherezi, uri mu nzu y'Imana, uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, ngo ntibabinyarukije. Imana itubabarire cyane. Ngo hanyuma y'ibyo Yowasi agira imigambi, ahandi bavuga imigabo yo gusanuza ingoro y'Uhoraho. Bakoranya abaherezi n'abarewi, yarababarira ati nimugende muje mu bisagara by'Ibuyuda, mukoranye amahera mu Bisirayeli bose yo kuzogenda asanura ingoro y'Imana yanyu uko umwaka uheze. Ngo
bimeze gute uko umwaka ugize gute uheze bazoze barasanura ingoro y'Imana. Ibikorwa by'Imana ntibihera mu nzu y'Imana, ibikorwa ntibihera, ibikorwa bigumaho. Naho twokubaka tukazoheza, ibikorwa by'Imana byo mu nzu y'Imana bizogumaho. Naho tuzoyubaka ikamera nk'iyi, ibikorwa ntibizoba biheze. Yesu ashimwe. Iri jambo ryari ry'umwaka mu rugo iwanje. Buri mwaka ku itariki ya mbere y'ukwezi hajya ugomba buce mbafite ijambo ry'umwaka. Iri jambo nta nahandi rero rivuge no kuri eglise barampa umwanya muganje bwavuge. Mugabo no munsi rivugiwe ngahe wanyu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Sinzi impamvu ndarimaranye mu mwaka wa guhera ntabwo nari bwarivuge. No kuri eglise naribwira umuntu gutyo turiko turaganira, ndafite ijambo ry'umwaka bimeze uko nuku Yowasi yakoze ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, kandi Yowasi yigiriye imigabo mu mutima yo gusanura ingoro y'Uhoraho. Nanje numva ari cyo rinyerekeye ko neza gusanura ingoro y'Uhoraho, ko neza gukora ibyo Uhoraho ashima, ibikorwa byiza. Mugabo uyu munsi iri jambo ryahindukiriye ahiwanyu muri Bombero. Yesu ashimwe. Umwungere wanyu akimbwira ati uraraba utegure umunsi umwe uzoze kutubwiriza. Mwijoro ndiko ndasenga nace numvira ijambo rya Yowasi. Ndiye numva moyo umuntu akarambira Yowasi. Hani ukajaja bugaho undi wasarageze ko avugwa. Yesu ashimwe. Cyaja mu bitabo ndasubira ndarabona byanditse, ndarabo Yowasi icyo yakoze. Numva cyasanga yakoze ibyo Uhoraho abona ko ari byiza. Ayongera yigira imigabo mu mutima yo kugira gute, yo gusana ingoro y'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Yesu araryoshe. Yesu arahaza. Yesu amen. Muri mwumvirize ko mumenye ko Uhoraho aryoshye, bahigwa bamuhungirako. Yesu ashimwe. Twaje kumuhungirako kandi aratubwiye n'ibyo dukora. Yesu ashimwe. Ngo dukore ibyo abona ko ari byiza, ibimushimisha, ibimunezereza. Icya kabiri, twigira imigabo mu mutima yo kugira gute, yo gusana ingoro y'Uhoraho. Amadirisha ntarajako, imiryango ntirajako, indani amabuye, isima, ibyo byose ni ibikorwa duhamagariwe jewe nawe yewe. Uyu munsi jewe ndi ngaha muri Bombero. Yesu ashimwe. Ndi wo ngaha muri Bombero je niho ndamutswe, kandi ibikorwa ntereza kubikora mu nzu ya data. Iyi ni inzu ya data, si abapastori, si yande, ni inzu ya data. Uwuzoza wese ngaha azogira gute, azoyinjiramo, azoyisengeramo, kandi Imana izomuhezagira. Nacyo gituma nimba waba uri umushitsi uri ngaha akagira icyo Imana izokubwira, izokongorera cyangwa izokubwira, urazana ushyiraho mu giseke kubw'inzu ya data. Yesu ashimwe. Yowasi yigira imigabo mu mutima yo kubaka ingoro y'Uhoraho, yo gusana ingoro y'Uhoraho. Umva ko abahungu bantuzeye Ahaziya Atari, pardon babare gatoyi, abahungu ba Atari bari barayononye. Umva uwo mugore ngene yari ameze nabi. Umwami arapfuye, yishe abana biwe bose abahungu. Abakobwa mugabo abakobwa barabareka ati ko abahungu twama abagabo bava bahura n'ibibazo. Yesu ashimwe. Ngo bose barabica. Ngo ariko umuherezi Yehoyada anyegeza agahungu kagahererezi gatoya agashira mu nzu y'Imana. Numvyo kakuriye muri ya ngoro babahungu batari bagira gute, basambura. Yowasi akurireyo kajya kana kijyamire hajya. Yesu ashimwe. Hajya nyene kiyicarire mu ngoro y'Imana mu nzu ya data. Yesu ashimwe. Nanje uyu munsi ndi mu nzu ya data. Habuze iki? Nkora iki? Nkora iki mu nzu ya data? Yesu ashimwe. Wiyumvire nanje niyumvire icyo twakora mu nzu ya data.
akana kararaba karabona ibihengeri cyane niho basize muri iyi nzu kari gafite imyaka 6 ku myaka 7 niho kagiye kuganza ku ntebe y'ubwami. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ku myaka 7 niho kagiye kuganza. Mugabo kubera kakuriye mu nzu y'Imana sha ni byiza gukurira mu nzu y'Imana ukubera amashimana. Ni byiza gukurira mu nzu y'Imana uko biri kose. Wakuriye mu nzu y'Imana ntabyo banahabi ntugenda akagirira. Yesu ashimwe. Ntugenda akagirira akatwi karakubita ukiyumvira icyo wokora, ukiyumvira icyo wogira, icyo wokora. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Jiwe nawe ni twebwe turi hano kugira twumve icyo twokora, twigira imigabo mu mutima. Yesu ashimwe. Jewe rero ndakunda kugira imigabo mu mutima niko nabaye. Yesu ashimwe. Kandi iyo nigira imigabo mu mutima ndagifite naho madama mbutsa ndamubwira nti no mu mutima ntibikunda, kandi cyo nkoze ikintu ndabimubwira. Natwe tutwabivuganye ko ndamubwira nakoze ikintu nakigabiye mu mutima. Yesu ashimwe. Twigire imigabo mu mutima yo gusana ingoro y'Uhoraho. Natwe hari ibikorwa biduhamagariwe. Nibo batubwira ati giseke bagiye barashiraho uzumenye icyo uzoza urakora kubw'ingoro y'Imana, kubw'inzu y'Imana. Nubwo izoba yaheze hazo hari ibindi ndani, intebe, ibikoresho byiza, hariho byinshi bizokenerwa mu ngoro y'Imana. Nicyo gituma icyo giseke kizokwamaho. Yesu ashimwe. Ariya tubandanije hirya gatoyi, Yowasi ngo amaze kubona Abalewi batabikoze, ngo batabishizemo umwete wo kubikora, wenyene yaciye agenda abwira abayuda bose, abwira abantu kubaza isanduku. Abazisha isanduku wenyene acarayizana yishira imbere y'ingoro kugira ngo uwuje azokore iki zarashiramwo amahera. Yesu ashimwe. Azarashiramwo amahera yo kugira gute? Yo gusana ingoro y'Uhoraho, ingoro y'Imana. Yesu ashimwe. Ngo amahera amaze kuzura ya sanduku umva bayishiraho mu gatondo, ngo kumugoroba ngo yaba yuzuye. Ngo yuzuye Abalewi babandi bajeje igikorwa cyo mu nzu y'Imana nubwo batabishize mu mwete, nibo bagenda bakagira gute ya mahera bagacurangura. Baratoranijwe uko biri kose, naho bagaba baratoranijwe nabo mu nzu y'Imana, nibo bajeje icyo gikorwa, nta wundi. Nibo bafundurira ya sanduku ngo bagasuka amahera, maze bagacapanga ibikorwa bagaha abafundi, baca bayaha umubitsi. Umubitsi niwe bayashikiriza, ntaje ku mufuko kwa pastor, ntaje ku murongozi hariya, oya, ntaje mu mufuko wundi muntu, oya, umubitsi niwe acatanga amaraporo ingene ibikorwa ariko biragenda, ingene ibikorwa byagenze. Yesu ashimwe. Rero twigira imigabo mu mutima kandi tubigiremo umwete, tubinyarutse, nitumere nk'aba bahawe igikorwa ntibabinyarutse. Twebwe tubinyarutse, sibyo none? Baduhamagara igikorwa tugire gute? Tukinyarutse, tugikore n'ingoga. Yesu ashimwe. Imana izoduhezagira, Imana izoduhemba. Yesu ashimwe. Icya gatatu urumva cyari ico nakivuze. Urumva Abalewi bobo ntibaginyarukije. Ku murongo wa 5 ngo akoranya Abalewi n'abaherezi, arababarira ati nimugende muje mu bisagara by'Ibuyuda, mukoranye amahera mu bisagara hose yo kuzogenda asanura ingoro y'Imana yanyu uko umwaka uheze, kandi mubigirire umwete wo kubinyarutsa. Ariko ngo Abalewi babinyarutsa. Mani tubabarire cyane. Nimba duhamagara igikorwa cy'Imana hama ntitukinyarutsa, Imana tubabarire. Nimba uhamagara igikorwa cy'Imana ntukinyarutse, cyo bari gukora polesa bitumere nk'aba Lewi ntibabinyarukije. Ariko tweho tugire gute? Tubinyarutse. Yesu ashimwe. Tugire umwete wo kubikora, wo kubinyarutsa kugira ngo inzu y'Imana
isanugwe ise neza yubakwe ihere. Yesu ashimwe. Reka turangirize ku ijambo riri ku Musiguzi 12 umurongo wa 13 ariho turangiriza. Nizera amajambo twayumvise dukora ivy'Imana ibona ko ari vyiza, hama twigire imigabo mutima yo gukora yo gusanura ingoro y'Imana, yo gukora ibikorwa vy'Imana. Cya gatatu tubigiremo umwete, tubinyarutse, bitube nk'abarewi atabinyarukije. Musiguzi 12 ku murongo wa 13 umutwe w'amajambo aravuga ngo nta kindi kigira ikimazi atari ukubaha Imana. Yesu ashimwe. Ngo nta kindi kigira ikimazi atari ukubaha Imana. Navuze irindi jambo ngo nimwumvirize ko haraharyoshe, ngo hahigwa abagira gute? Abamuhungirako. Aha nabo batubwiye ngo nta kindi kigira ikimazi atari ukubaha Imana. Uyihungiye ko ugira gute? Ucuyubaha, ugaca ukora ibyo ibona ko ari byiza, hanyuma ukigira imigabo mu mutima yo gusanura ingoro y'Uhoraho, hanyuma tukagira gute? Tukabishyiramo umwete, tukabinyarutsa, hama naho tugomba turabe bya bikorwa byose twakora indunduro ya byose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 13 ngo byose byarumviswe. Aha bavuga ngo isorongoro yabyo niyi, handi bavuga indunduro yabyo niyi. Wubaha Imana. Ya jambo riragarutse, wubaha Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Ku murongo wa 14 ngo kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza. Ahandi naho bavuga mu rukinja, bavuga mu rubanza, hamwe n'ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari ciza. Mwumvise? Imana izoshira mu rubanza ikintu cyose kinyegejwe ari kibi cyangwa ari ciza. Hari ibyo dukorera mwibanga, gakora ibintu byinshi byose bigaragara ko nabikoze. Yesu ashimwe. Imana yoyo mugabo yagize gute? Yabibonye ari bibi ari byiza, Imana igira gute? Irabibona, kandi byose izobishira hehe? Mu rubanza, kugira bya bikorwa byose bironke impera. Hariho impera muntu w'Imana ku gikorwa cyose wakoze. Ku gikorwa cyiza uzoronka impera, ubugingo budashira, uzoja mu ijuru. Tukiri muri ubugingo naho Imana izogenda ikugirira neza, sibyo none? Yesu ashimwe. Tukiri muri ubu bugingo Imana izogenda itugirira neza, izobishumbusha ibyo twaheze byose umurengera. Icyo nahebye niko nubaka ingoro y'Imana. Imana izobishumbusha umurengera. Aho sengera igihe kimwe haza umukozi w'Imana atubwira ati mudutange. Twatanga amahera menshi, 1,000,000. Yesu ashimwe. Ndabyibuka icyo gihe natanze ndiko ndarira. 1,000,000 wose. Wa 1,000,000 batubwira uzokora aho, kandi 1,000,000 izotororokana. Nje ndabyibuka iryo jambo, sinzi gituma ndabuvuze uwo 1,000,000. Yesu ashimwe. Uwo 1,000,000 uboneke ingoro y'Uhoraho. Sinzi ngo ndabishizanye mu ibintu nzi ko mpejeje, mugabo nibutsa ko kandi mwene Imana yankoreye surprise. Inzu yari kirubakwa, inzu mbamwo, kandi nari mu madeni menshi, ntabona imbere n'inyuma. Twa nari ifise twari nk'amajana nkangahe 6 ngira numva twari guheza. Umukozi w'Imana caravuga ngo nuwo nyene tujya dukeye ufise nyene nituzoyiheza ijya nzu yawe tuzane. Numva mubwirwa muri n'ubu byabwiwe benshi, hari ababyumvise, hari abacakiwe 1,000,000 ko bazohuzana. Sinzi gituma ndabivuze, nari nzi ko ndangije umugano bise nabibabwira. Nawe utanze byumvira aho ngiye baragisubira mwa resistance arashimika. Erega navuye aho ndi nirukanga ngenda kwiyandikisha imbere fukama mu bandi ndira. Yesu ashimwe. Abantu nta intebe twari dufite, intebe twakoresha zari zo dukose, ariko muri ya 1,000,000 dutanze intebe zaciye zugurwa, twagenda turatira turonka intebe zacu. Yesu ashimwe.
icyo duhamagariwe tubikorane umwete. Nagiye ndirukangasha ndashika imbere narira bose zarandega imbere bahabanirwe bwo mbwa ndiyandikisha uwo miliyoni ndawutanga. Icyagiye kuntungura nuko bacu batubwira ati mubinyarutse nari nzi yuko nayo tuzoriha mu matrashe mu bice nkagibiyari hakamezi 5 mugaye icyagiye kuntungura ku munsi wa gatatu aya mahera azobe yashitse. None miliyoni ndawukura heko kisiba amajana 6 byonyene bunzu. Imana ifite kubigenza. Sabona umuntu ari hanze arungitse $2 mu twari ko turakora. Sabona $2 bwaje Yesu ashimwe. Reka Imana ni buri kene bigenza. Kangura ko ibihumbi amajana nenda yashira ko ndabanza completa wa miliyoni ndirukanga ndabutanga. Ibisigaye Imana iracinzira yamana ndayaronka ndasubizaho ibikorwa birabanda. Yesu ashimwe. Ya umunsi wa gatatu miliyoni w'abandi ndawutanga. Yesu ashimwe. Kandi inzu Imana yarafashije yarubatswe kandi yaraheze narayinjiyemo turangi dusigaye n'utwo zikirenga gukorera Imana sinobireka ngo nutwo turangi dusigaye. Yesu ashimwe. Imana yacu irahambaye, irafise uko ibigenza, irazi uko ibigenza. Icyo dusabwa ni ukubinyarutsa tubishyire mu mwete ngo byose byarumviswe. Isozerero yabyo cyangwa indunduro yabyo niyi: wubahe Imana. Icyambere wubahe Imana, ngo witondere ibyagezwe nayo. Ibyo biri muri bya bindi Imana ibona ko ari byiza mu buryo bundi atari uburyo bugaragara bw'amaboko dukora ibyo dukora, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Mwumvise ibitubereye? Twubaha Imana rwose, twitondere ibyagezwe byayo. Ibyo biri muri bya bindi wa mutima Imana yabona wa Yowasi. Yowasi akora ibyiza Imana ishima, akora ibyo uhoraho abona ko ari byiza, n'ibyo gufashanya abandi nabidondaguye nabivuze. Icya kabiri kigaragara, yigira imigabo mu mutima wo gusana ingoro y'uhoraho, kandi avuga ngo babinyarutse babigiremo umwete. Icya nyuma duce duhereza ko ni iki, ngo kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza hamwe n'ikintu cyose gihishijwe. Imana izoshira ikintu cyose mu rubanza hamwe n'ikintu cyose gihishijwe, ari kibi ari ciza. Imana ibane natwe. Amen. Cyose igikorwa cyose nkora, igikorwa cyose ukora, ibyo nakoze mu ibanga Imana irabibona, bizonyegururwa umunsi umwe. Hakaba hari ikintu ubona wakoze mu ibanga uvuga uti kirancira urubanza, nahawe ho kwikiranura n'Imana utuyubahe. Yesu ashimwe. Hakaba hari ikindi kintu ubona kitabereye Imana uvuga ati ari hano nagunze Imana, reka ubikore. Reka mpamagare umwungere wacu azasozere. Mwakoze shingiro ry'Imana, yaraye amajambo Imana yampaye, urumva ko ryamaze igihe ribitswe, ribikiwe bande? Abapombereje bwira umunsi turisangire, twibuke n'icyo gikorwa naco Imana izoduhemba. Amen. Yesu abambe umugisha, amasimu y'Imana.